Hello bakunzi ba Royal TV meze gute mumeze neza aho muherereye kuri mikro kumwe na Tasha Oda hamanagoma ndabahumurize ni kwa kundi nyene nyimba bitameze neza uno munsi ejo bizogenda neza kuko inyuma y'igifungu izuba rigiriki izuba ryaka hama uno munsi ni muri ca kiganiro cacu nyene ciza dukunda kiba ku munsi wa kane iminsi yose tutigera tukibura citwa Inkuru Nyigisho. Inkuru Nyigisho ni kiganiro kitwigisha ubuzima busanzwe, ubuzima bw'abajene, ubuzima umva abantu bose mu Nkuru Nyigisho bariyumva. So ku muntu yo atarakora subscribe kugira ikiganiro kindi kigiye kiraza kiraba cy'inkuru nyigisho canke ibindi bitandukanye bihanura bimenyesha uzura bironka. So no kwifuza kugira iki gukora subscribe. Okay, ku nkuru yacu y'uno munsi ni inkuru y'umukobwa yabona se wiwe igihe cyose kuva akiri muto agira iki amutwara kw'ishuri. Impamvu yari yihe ni kubera uwo mukobwa ari we wenyene yaragize iki yari umukobwa mu rugo abandi bose yavukana yabona arabaki ari abahungu. So uwo mukobwa donc ni ibintu bitari bimworoheye ahantu hose aja kw'ishuri amutahana ahantu hose yagenda yabani kumwe nande na papa wiwe. Donc naho gwari urukundo siwe yamukunda ariko uwo mukobwa ntivyagize iki ntivyari bimworoheye. So rero uwo mukobwa yarahejeje imanite amashure nyene ya secondaire aragira iki no muri université yavuga ati kumbure muri université nzoronka iki nzoronka kwisanzura nanje mbe mu buzima busanzwe menye basi control ubuzima bwanje menye nkora iki menye hakenewe ko nkora iki. Umva uwo mukobwa nta mahitamo yarafise nyimba ari muzu ashase ikintu cyose se wiwe yarakimukorera. So uwo mukobwa rero yarakuze yarageze muri université ashimana n'umusore umwe nyene barakundana ariko uwo mukobwa uwo mutipe yaramupropoje ko bo bashobora kuba bari kumwe ariko uwo mukobwa nyene aramwemera ariko aramubwira ati jewe iwacu biragoye je papa wanje arakaze kuri uwo mukobwa hari n'igihe igituma byamutera n'ubwoba hari igihe abagenzi biwe baza kumuraba baba tipe nyene ku ishuri se wiwe arabirukana aravuga ati sinkeneye kuzosubira kubona ngaha ikintu citwa umusore cyangwa umuhungu ari we wese ngaha muri no rugo rwanje. Donc ni ibintu bitari mworoheye wa mukobwa aramwemera n'ujya mutipe baza barakundanira ku ishuri ariko ku bantu bari bagomba baheze kaminuza wa mukobwa arimvira none bizokwa mukunyene none mejeje kaminuza ubuzima buzoca buherera ngaha umusore twakundanye sinzosubira kumubona kandi. Wa mukobwa aravuga ati reka basi gende guhanuza nde umuvyeyi wanje ariyo yari mama wiwe. Aragenda guhanuza mama wiwe aravuga ati mama je ndafise umusore twashimanye kuva niga mu wa kabiri muri university ubu tugomba tugire iki basi bagomba babahe diplome za kaminuza bagomba baheze kaminuza ariko ndiko ndabona umenga je ni naheza kaminuza ndosubira kubonana kuko hano nahora ndamubonera ni kw'ishuri kandi bivanye n'ukuntu ndamuzi papa wanje ndabizi neza ko atonyemerera yuko nkundana n'undi musore atari we yamumpaye. Nyina wiwe aramubwira ati mwana je so wawe nama ndamubwira akureke agira iki ariko iyo ndabimubwiye ahakwa no kunkubita ariko mama aramubwira ati ariko rero sinoguca intege we ikintu kizoba nigiki ko cari igihe umukobwa yagomba kugira iki yagomba bamuhe diplome ya kaminuza. Aramubwira ati rero ku munsi wa diplome ya kaminuza urujya munsi mukuru wawe wewe uyo mutipe uzogira iki uzomutumire akuzanira ishurwe. Rero kubera papa wawe azoba afise abashitsi ndizera neza yuko atakintu nakimwe azogira iki azokugira ahubwo nyene izomugora gutahura ariko ndabiza azokawuka hama azobikubaza hanyuma. Wa mwana w'umukobwa ntiyumvise impanuro za nyina aravuga ati je kweri vraiment umutipe ukuntu ndamukunda ico ni ikintu gitoya ni ikintu nzokora. Umva yari yiteze ibintu vyose bizoba a partir yuko papa wiwe niyabona uwo musore agize iki amuha ishurwe. Wa munsi uragira iki wa munsi uragira wa mukobwa yarafise ubwoba yarafise ubwoba kubona reaction kubona ukuntu papa ubaza kuba ameze mu gihe umutipe aza kugira iki aza kumuha amashurwe ariko ubona ujya mutipe aramwegera aramubwira sherije numva ubwoba kweri kubera ukuntu ndamuzi papa waje. Umva
umva nta n'umunsi n'umwe nogerageza kumubwira ati abagenzi banje ndashaka ko baza anyemerere. None vraiment urumva kweri bizogenda gute byo mu mutipe nyuraza abantu baba bakundanye araburemesha aramubwira ati sheri ihangane tuzobicabwo ibintu bizogenda neza. Wa mukobwa aravuga ati sawa, umunsi uragera wa mukobwa baramuhamagara. Donc kwanza iryo joro novuga yuko uwo mukobwa ntiyigeze asinzira kuko yashaka cyari ikintu novuga ko icyo kintu ca mbere cyagomba kibe mu buzima bwiwe cari kumutera ubwoba kandi bivanye na reaction de bivanye n'ukuntu ubuzima bwiwe bwari bumeze ubuzima bwiwe umva cyari ikintu cari kumuryohera ariko cari kuba kimuteye ubwoba bivanye nuko yari ubwa mbere ahisemo mu buzima bwiwe yavuze ati ndafashe decision ubu nane ndahisemo gukundana n'uwo umuntu atari bwanahitemwo umuntu atanahitamwo n'impuzu yabara cyangwa akamenya ati jewe umunsi ngenda hariya umukobwa yiga university umva cari ikintu ciza kuri we kandi kinamuteye n'ubwoba bivanye n'ukuntu se we aza kuvyakira ko nyina we yari umuvyeyi yarabitaye aravuga ati umwana wanje arakuza ageze mu bigero arashobora guhitamwo. Ariko rero ari abavyeyi asha yari umukobwa umwe yavuga ati aha azoja aho nshaka ibintu byose azokora nivyo nshaka. So burakeye wa mukobwa hageze ko babahamagara kanatsinda yuko bose bari bahereje rimwe n'uwo mutipe wa mutipe ngira bamuhamagaye imbere umukobwa bamuhamagara inyuma. So rero bamuhamagaye wa mukobwa wa mutipe acagira iki acaza kugira iki acaza kumuzanira ishugwe ahubwo acarenza ko acaranamusoma. Se ujya muhungu ujya mukobwa ikintu yakoze umva nyumba yari yicaye ku metero nyumba zari metero 30 yabaye metero imwe. Ikintu yasimbiye kuri wa mutipe arahondagura arakubita ikofi. Urumva wa mutipe amaze kubona bimeze uko abantu baraza barabangurukanya baravuga ati bagwe bangwa abashitsi bari baje. Urumva uwo mupapa ukuntu yaramereye umukobwa wiwe ntivyari nta bintu vyo guhisha ngo umuvyeyi ngo yabonye umutipe ngo basi ngo araza kumyegera nyimba hari icaza kumugira aza kugikorera muhera. Umva umupapa ntiyari yanabitegujwe umva yaratangaye yagira ahubwo umva byari ibintu byaramutangaje cyane uwo mupapa we kubona umukobwa wiwe akimvira n'izo nguvu yazikuye hehe zo guhamagara umutipe ku munsi wa diplome agamuhishurwe akarenzaho akagireke akanamusoma. Wa mutipe amaze kubona ibintu mumushikiye amarama imbere y'abagenzi abo bari bahamagaye abagenzi babandi bari bazi ko bakundaniye ku ishuri abatipe benshi nyene hariyo n'abandi bana bariko barabahama diplome ya kaminuza bose barabibonye. Wa mutipe yavuye ngaho yiruka n'ibimaramare byinshi ku bintu byari bimushikiye ukuntu bari bamufashe nabi. Donc ni ibintu nawe ari wewe uri umutipe soko wawe agufashe nabi imbere y'abana akagukubita ngo ni kubera bikora kurikirana umukobwa wiwe sari kukubabaza cyane. So wa mutipe yaciye agenda wa mukobwa yaratashe ibintu byabandanyije muhira namye muravyumva haratse umuriro nyine wakamubwira ati uwo mwana ukwikura mufata uko urabona ibintu mugiriye none ubona bizogenda gute ku bantu babonye ko wamukubise abantu baduca batangura kumutinya. Ivyo nyene uwo mukobwa kuva uwo munsi abatipe bose ego yari umukobwa mwiza ariko bivanye na comportement papa uwo mukobwa yerekanye imbere z'abantu kuburyo atanatinya no kumaramaza uwundi umutipe akunda umukobwa wiwe. Umutipe yari yitegura ibintu vyose kubwo umukobwa wiwe ariko ku bintu yaramumaramaje mpakana nyina we arasemerera ariko nta kintu kimwe kigeze kivamwo ahubwo ikintu cabaye ingaruka yabaye kuri wa mukobwa. Abantu bose amakuru arabwirana amakuru rumva wewe uza kubwira ikintu umuntu undi yakibwiye undi aho rero nuko yaramukubitiye imbere ya public imbere y'abantu donc byari ibintu bibabaje cyane. So wa mukobwa ikintu camubaye ko abatipe bose barabwiranya ati hariya kuri urya mukobwa vraiment nyimba wiyumviriye ruriya n'urufu kuburyo ubonye umukobwa wabona urufu wavuga ati se wiwe yona kwica. Abahungu bose baratangura kuvuga ati nubundi none abakobwa ni bafise bonyene natutsuronderera handi na wa mutipe yaciye agira iki yaciye amuheba. Wa mukobwa amaze kubona abatipe bose umukobwa yareje kaminuza yaratanguye kwimvira ibintu janye n'ubuzima bwiwe ikintu yaciye akora n'igiki acatangura kurondera ahubwo bya bindi ntiyaragita
naho se we yamutwara hashaka ariko yaratanguye kwironderera inzira aja kuronderamwo ibintu vyotuma aruhuka mu mutwe yumva umenga ararushe yumva umenga ubuzima buramurambiye ubuzima bwo kudahitamwo ico ashaka ubuzima bwo kubaho urumva ibintu vyose nyimba ari isukari se wambwiye ati isukari nyimba bose bambwiye ko isukari ibishe yabibishe atangura rero kuja mu nzira zo kwinyegeza agenda kugira iki kurondera ahantu yoronko kwidagadura umukobwa uwo musi kwanza yari umusi nyene usanzwe umukobwa arigira inama aravuga ati je shobora kuba hano agiye hanze n'ubundi yagiye gusanga hari abagenzi babi yagiye afise ishavu yihevye acaja mu bagenzi babi wa mukobwa acatangura kugira iki kwiyawuza ibiyayura mutwe wa mukobwa aranwe ibiyayura mutwe kugeza aho wa mukobwa agira iki arasara mu mutwe bivanye n'ibintu ataramenyerewe yaragiye umva yarabajije abantu yabonye umenga ivyo bintu ku bagenzi yagiye guhura nabo mu ibarabara abagenzi abantu mu ibarabara haba hari abantu batandukanye rero mu gihe yaciye aronka abagenzi babi baca bamuha ibiyayura mutwe aragera igihanwa ibiyayura mutwe nawe nyene adashobora kuresista ko umwana yakuriye mu buzima bwiza ubuzima ikintu cyose camusanga ahari rero agiye muri buriya buzima bwo mwibarabara yaciye bimugora uburyo wa mukobwa aragira iki vyarangiye wa mukobwa yasaze kubera ibiyayura mutwe vyinshi yiyahuza kubera ashaka iki yarazi ko agiye kurondera amahoro agiye gutuza agiye basi ko abatife bose batari bakimukeneye kubera batinya se wiwe yavuga ati jewe n'ubundi ubuzima bwanje ndabona ntaco mbereyeho ndabona atabishasha kandi no bandiko ndabona kandi mu buzima bwanje amvuga birangira uko se wiwe barageze igihe baramurondera baramuronka cyo baragenda kugira iki kubera baratwaye kwa muganga baramubwira ati ibiyayura mutwe vy'uwo mukobwa wawe ahubwo utararavye neza no kumwica bizomwica kubera bigeze kuri dogre iteye ubwoba se we yahisemwo iki yahisemwo kugira iki kumurungika hanze kugira abagira iki hariho dogre y'ibiyayura mutwe umaze kubikoresha hahandi no kukwica vyokwica biba bisaba ko bagutwara ahantu asha ndibaza babigukuramo vyose mu mubiri ndibaza babanza koza amaraso yawe yose sinze kuruntu wabisigura ariko ujya mu mukobwa vraiment yarageze ahantu habi yari yaranonekaye se wiwe yatanguye kugira iki cyatangura kwicuza impamvu atigeze areka umwana wiwe ahitemo ubuzima bwiwe ahitemo decision y'ubuzima bwiwe rero wowe uri kuradukurikirana ari nka wewe uri umukobwa iyo situation donc uwo mukobwa ikibazo umvuga yahisemo decision nziza yo gusohoka hanze kurondera umunezero wundi atasanga agiye mumva n'ibintu ataramenyereye ni yarazi no hanze hameze gute ko yava mu muduga aja kwishuri ava ku ishuri se wamutwara ahantu hose yifuza none uri umukobwa yumaze kubona iyo situation igushikiye uhora ukora iki canke wowe uri umutipe iyo sobukwa n'umukobwa mwari mumaze igihe mukundana umva mwari mugeze hahandi muvuga ati reka tubishire ku mugaragaro ikiba kibi none ko bari bemezanye yuko ikizoba azomumuti none uwo mutipe yakoze neza kuca heba uwo mukobwa ati jewe ndagiye n'ubundi si honyine hari umukobwa kandi bari umukobwa bakundanye so ikintu je numva novuga hano resomo hari ku bavyeyi mudashaka yuko abana banyu bahita mwego abavyeyi banyu naho ufise umukobwa umwe umva umupapa yarumva umenga umukobwa wiwe yo mushira mu bundi buzima bw'abundi wabona ko ari bwiza ariko tukibukanye yuko ikintu ciza kuri wewe sico ciza ku wundi ivyo ubona ko ari byiza yego abavyeyi baratubonera imbere ariko wowe uri umuvyeyi haragera ahantu uvuga ati jewe umwana wanje uko ameze kose uko angana bivanye n'ahageze harageze yuko umwana ahitamwo iyo umukobwa yahisemwo ubuzima ikintu ca mbere ku bavyeyi twobasaba cyane ku bantu bakimeze gutyo nawe uri kuradukurikirana ushobora gusiga commentaire uhanura abavyeyi bameze uko bafata abana babo bashaka kubahitiramwo nkuko donc umwana wawe umuhitiyemo basinke par exemple nk'umutipe bazobana ikintu cyose kizoba bashwanye ibintu byose bizomubako ingaruka mbi mu buzima bwiwe azovuga ati bino bintu
kanatsinda ibi bintu iyo papa wanje atari kumpitishamwo nabi ampitiremwo ivyo wewe abona ko ari vyiza je sinari kuba mbaye ubuzima bumeze ko sinari kubaho mbabaye ego ushobora kumutwara mu mafaranga ukifuza yuko kuko no muvyeyi numwe yifuza yuko umwana wiwe aja kuba ubuzima bubi ago ushobora kumwereka yuko umutwaye mu buzima bwiza hari amafaranga ariko hari amafaranga hose ibisigura yuko hari amahoro nimba hari ikintu cambere umuntu akunda mu buzima ikintu cambere kiryohana n'ubuzima n'amahoro iyo rero umuntu umyimye guhitamwo ubumyimye amahoro kuko bijya bintu wowe ubona ko ari vyiza ntibica bisigura yuko wabona ko ari vyiza ko hari ibintu wowe ushobora kubona hari abavyeyi bakunda guhitiramwo abana akabona urya mu tipe bakana kane myiza ariko wewe hari ibindi bintu bibi umuziko ariko se wiwe kubera urya mu tipe amubonye amwereka ko ari umwana myiza rero bavyeyi ikintu twobasaba no gufasha abana mukabaha umva hari imyaka umwana ageze mu muntu amaze kugera muri kaminuza canke mwana bivana na nivu hari n'uba ageze ahejeje imanite ugasanga araciye ubwenge arazi ugwatsi n'ururo arazi ikintu ciza canke kibi so je no hanura abavyeyi kureka abana bagira iki bahitemwo kuko niyahitamwo nawe ikintu uzomufasha nk'umuvyeyi uzomusengera kuko bavuga ati harera Imana so urakoze cyane kudukurikirana so ni muri Roy TV nyene turabakunda cyane kuri micro mwari kumwe na Tasha Oda nyene behind the camera mwari kumwe na Abavyeyi so duhure mu yindi nkuru nyigisho ndabakunda cyane mushishikare mugubwa neza mu byanyu no mu banyu ciao ciao